Dauphin. Mani ngo tuvugane rega ntari ibi ni iminota 5 bro. Ariko izo kamera imbere y'abantu ngaho. Bro, nzira kwanzi yo kamera. Bro yagusarisha ngo tuvugane. Sikazimya yo kamera man, zimya kwanzi yo kamera, zimya kamera man. Bro yagusarisha ariko so ndagusabye iminota 5. Zimya yo kamera kwanza tuvugana kamera izo. Umvizade. None tuvugana kuri kamera none muri ibyo hese. Sika zimyo kamera ndagusabye zimyo kamera ndagusabye bro zimyo kamera kandi ureke gutera ubwoba abantu umviriza bro kamera sike zinya ndagusabye mbandi ndamusabye bari ndabakubita no kuri kwimana ndabira umva ndabwira yayizimije basingo nori ruku nkubita basi zimya uri serious man uri serious man mugende no kuri kwimana ni mugo man yes ego nazimije Dauphin nazimije ngo tuvugane Hello bakunzi ba Bude bakunzi ba Bujahit TV ni mwaramutse cyangwa irivanye naho mwerereye nkuko msanzwe menyereye kuri kamera muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe behind camera tumwe na CK the professional turi mu gisagara cya Bujumbura aho bita muci bitoke tugiye kuraba umuja mumwe yitwa Dauphin sinzi ko muzi ako benshi baramuzi no muririmbyi mugabo amaze iminsi sinzi ibintu amaze iminsi arimo nabuze ati reka je ngende ndamurondera ndamaze tuganire kimwe bibiri canke bitatu muga rero telefone yiwe yananiye aha mubona tumaze umwanya utari muto tumurindiri yitaba telefone abastari baragoye gutora na telefone yananiye kandi yambwiye ngo ni mu cibitoke kuri cibitoke kuri sisi telefone ni itawa kweli sike tumwe apokeye simu kandi yavuze ngo aba mu cibitoke kuri sisi dan baragwe kuronka hese na simu ya kawaida apokei mina biyevo halo Dauphin bite maje neza ni Krista muvugana halo ati ni Krista muvugana ko watubwiye kuri sisi mugato kahabutse hey oui hey petit mandele basi okay sawa kuri barabara nyene acha burofa mani iri zuba uri kuranyanika ko je wapi kweli bakunzi ba Bude nago biba byoroshe rero murabona ko tugiye kumurondera turangiye hana ari reka tuje kumuraba guys see Dauphin sasa ni vitu gani mbona fika nakimbia bro kuna reka uburofa mani ucyunjika none sage none mani
Dauphin sika kanu akabonye bro ngo tuvugane mani ntari pakinipiga mama Dauphin Mr. Ingia mani wasiji kunipiga bi Dauphin mani ngo tuvugane rega ntari ibi ni iminota 5 bro ariko izo kamera imbere y'abantu ngaho bro nzira kwanza iyo kamera bro yagusarisha ingo tuvugane zimyo kamera man zimya kwanza iyo kamera zimya kamera man bro yagusarisha ndabona kandi kutima ariko so ndagusabye basi ndagusabye iminota 5 zimyo kamera kwanza tuvugana kamera izo umbizade nani ubusta none tuvugana kuri kamera none ku none tuvugana ku kamera ku ngo Wikimo muzomugira ibintu. Umbiriza ngo tuvugane basi gato. Zimya kamera ize tuvugana ariko umbiriza iminota none umustar none bro. Mu bantu raba uririmba none aba bantu ngaha ari kuratera ubwoba. None utinya abantu kandi uhoro. Ese Sika zimya kamera ndagusabye zimya kamera ndagusabye. Oh yeah bro zimya kamera kandi ureke gutera ubwoba abantu. Umbiriza bro. Nakwambia leo ni danger. Bro, mbona ubwishye kuko none tuvugane iminota 5 basi. Tuvugane iminota 5 none tuvuganira nga araba mu bantu kubaraba. Kuko usabisaba tukavuganira mu nzu ahantu hatekanye. Uravyemera basi kuri umustar. Uravyemera kuri rimbo umviriza Dauphin kuba ndirimba none gisigura ko ufata gutyo wowe nko kushatse ukamfatira umbonye. Ndaba nk'umugere namba. Sorry basi mbabarira. Imbere ya kamera Bujahit kweli. None subira inyuma tudakoze vraiment. Bantu zimye kamera turakora buke turaba. Mbona ubw'ikintu kimwe ndabigusabye basi iminota 5. Tuvugane basi sike zimya kamera basi tuanze tuvugane. Bantu zimya kamera. Nafata ikibando no kuri kwimana. Zimya kamera basi tuanze tuvugane. Ndabira. Zimya kamera sike zimya ndagusabye mbandi ndabimusaba bari. Ndabakubita no kuri kwimana ndabira. Umva ndabwira yayizimije basingo. Nori n'ukuri. Nkubita basi. Zimya. Uri serious man uri serious. Man mugende no kuri kwimana ni mugende. Dago. Man uri nawe nigeje kuva natangura muri Bujahit. Kuva natangura muri Bujahit n'ubwa mbere ibintu bimbayeho. Sike tubihebe. Dauphin. Yes. Ego nazimije Dauphin nazimije. Ingo tuvugane. Nazimije kamera Dauphin ingo tuvugane. Dauphin nazimije. Zamahiti fisa muri misa gatembera mu bantu mabuja FM hit connection bigo bane reference ncisha ibiganiro live kaburi kungira ibintu nk'ibi ngo barabara ko zimyo kamera Sike izimyo basi tuvugana umviriza. Zimyo kamera simba ngundi ibintu bya surprise. Reka tubanze tuvugane sike izimyo tubanze tuvugane umviriza. Hello bakunzi wa Bujahit TV reka ndabaramutse kandi bigoranye kuva nakwinjira muri kano kazi n'ubwa mbere ibintu bimbaye ariko bigoranye cyane Dauphin aratwemereye ko twicarana tukavugana byari bigoye mwabibonye mugabo Dauphin kuri urazi ko mpakije Dauphin sorry mugabo urabona ibintu bya surprise ntabwo biba ari byiza urabona tuba turi mu babanyi ababanyi bashobora kubakanga bakavuga ati none ibyo bintu nibiki avec n'amakamera n'ubu icyo usanga nicanye nawe n'umuntu adakunda kwamamara kuja ku makamera umva byo bigenda gutega zamukora umwuga wanyu uzi ko Dandri promoter yabiboneyemo ikibazo bwa mbere nibyo mwagira mungirere nawe ikibazo duferamutse abakunzi ba Bujahit TV ibindi turabivugana nyuma ya kamera ko je sinogenda uko umanda gutwika ariko fa match genda ramutse abakunzi ba Bujahit TV. So tell them that you love me cause me need you right by my side and tell me that you love me good mar ndabaramukije oya ako kado
Every minute, every second, me cannot stop to do love you, but you still no give your time to me and I cry, Maria. Morning till the night, me I cry, Maria. MG blood, the Dauphin, dan colors we sing, Maria. MG blood, Maria, dan colors, mama, Maria, Maria. Everybody, wagwan, puyaka. Hama ngo umuntu yobora kukurondera gute gato. Urumva vrem. Umuntu yobora kukurondera gute? Nkuko ruturenganije. Bo kundondera yumbaza nkamenya yuko uje kugira ikiganiro uzanye na kamera none wowe urambagije ukumbuzanye n'ibindi ntazi ahubwo abantu nk'umushwanyi iyo kamera yava ngaho ipasutse nukuri kw'Imana sike arabe ko iyo kamera tagize ikibazo kiye kibandanya nticakoze sike ariko ni sawa tuku ni bon hama reka twinje mu kiganiro rero bakunzi ba Bujahit TV turi kumwe n'uyu musore benshi baramuzi n'umutipe aririmba neza cyane novuga yo style ririmba mo bayita gute ni dancehall Jamaican stylish yes ibyo ni gigada Jamaica ni ragaton Jamaica bo afe ndirimba raga raga dancehall maybe Vyavi vyose ariko biri mu muryango wa Raga. Okay. Yes, Dauphin twagiye tukubona mu bintu byinshi bitandukanye abantu hari n'indirimbo agiye Ushobora kenshi turaza kwivuga baje kuri YouTube bazirabe indirimbo zikoze neza cyane mbega Dauphin ndashaka ko twinjira mu buzima nuga mbere dukoranye ikiganiro je nakoranye n'umuntu rero mbashaka kumenya ubuzima bw'umustar ubuzima babayemo ndatangura nkubaza ati Dauphin turi kumwe ni muntu ki yakuriye he avuka mu muryango w'abana bangahe avuka ari wakangaye nimbari ngombwa ya Dauphin umuhungu avuka mu muryango yavutse ari umwe wenyene akurira mu muryango nyene w'abaririmbyi kuko je mama wanje nakuze mbona aririmba muri korale hama nanje kuririmba kumbe ca ndavyisangamo na mama sometimes turajana muri kwaya kera cankura kumbe cisanga nanje niyo ngabirano yanje hama Dauphin mu Cibitoki ego mbwa kuri no mwanya mbona kuriye mu Cibitoki mbwa kuri no mwanya mba kumutakura ego nukwama nkaba nkora umuziki we uri muri style araga nkabashima Imana bavuga ko ndi wa mbere mu Burundi ego Bujahit yakuronde nkaba ndabishimira Imana kweri Dauphin urazi rero ikintu kimwe niwe muntu twavuga kuri wa mbere arimbi ya style ya Raga ariko ntitukikubona uri mu biki uhereye mu biki mugava yo kunyishice kintu nashaka kubaza ati mbega n'iryari wisanzemo iyo mpano n'iryari wamenye ko ushaka kufise iyo ngabirano yo kuririmba ya style canke n'iryari wisanzemo impano yo kuririmba hari ryari umwaka ni biro nisanzemo kuva nkivuka navyisanzemo ukivuka Dauphin kuva ngira umwana muto cyane nk'imyaka ingana basha ndashaka kuvuga nk'imyaka ingahe gabasha ni ibintu en fait kuva ngira umwana muto nubwo nari mfise 5 6 7 abantu barambwira ati wowe uzomuririmbyi kuko mu masare y'amasinema turabira nakuze ndabira turaba abapeti bo kartu rabizi mu masare y'amavideo abantu usanga aba brother bavuga bati uyu muhungu umupeti turabona ko kubera bijya bintu by'imiziki yo hanze twara modela diso bambira ati uzovamo ikintu benshi barabizi nga mu Cibitoki kuko niho nakuriye bavuga ati wowe umuririmbyi bona vyisanze murumva kuva nkiri umwana mbwa opportunité kuja muri studio ndayironse vuba nkuze yo kugira ngo natanguye opportunité ndayironse bien nko mu ma 2010 kuduga Dauphin kugira twibutse abakunzi ba Bujahit dukurikiranye uratubwira indirimbo ya mbere watangiye gusohora mbega wari wenyene ni indirimbo imeze gute urashaka kuduha kapera kuri indirimbo naririmbye yari R&B wanashaka indirimbo na watangiye muri R&B nayiririmbiye kwa Amiri ico gihe nari muri orchestre kuri Centre Jeune orchestre yitwa Umudiho Groove ya Francis Muhire cankora iyo ndirimbo yitwa Urukino nayikoreye kwa Amir hari kera ryama epoque ya Satubia Kid 2009 niyo navuze niyo mafaranga ya mbere niriye je muri studio kubera bwa mbere avant kwa Jeremy Production byari yari mugenzi Jeremy yaranyemereye imiziki mugabo ntiyari bwa indirimbo ngo mbo kwa kundi nyene wiruka inyuma yo mu producteur yarakwemereye indirimbo kugira ngo urabe
ugasanga ntibikunda kuba nari nyine twari tukira abana batoya. Jeremy nawe yaragezweho cyane ico gihe, yari yaje bari baje ngamu cibitoki kugira amenya media yaragire ico gihe kera ibintu mu makartier ku makomine. Ico gihe cyatura abapeti babiri bafite talent, cavuga ati bana mwe muzoze ndabakorera indirimbo n'undi mupeti twari Richard bakina amasinema Tuguru, Jean Richard Tuguru. Okay, bica bitangura ngaho. Jeremy ntivyakunda ko indirimbo ayiduha murumva ubu niyongeye kuronka opportunity mu 2009 murumva natabwe gufrequenta studio kuva kera nubwo ntari bwasohora nyine. Dauphin, turaze kugaruka ku ndirimbo yawe ushashana n'inco ni kuranda kurondera indirimbo shasha heruka gushira hanze, ariko avuye ko twinjira muri iyo ndirimbo ndakunda kubaza mu buzima busanzwe. Dauphin, twagiye tukubona uririmba, hari abaririmbyi bakomeye mwaririmbanye, hari indirimbo twagiye tubona kuri YouTube muri kumwe nabo, urabazi shaka bavuga, urumva bamwe mu bastari bo nga mwasoranye indirimbo barahari, sibyo? Dauphin, ntituriko turakubona kandi twe nk'abanyamakuru tugenda dutohoza inkuru ku ruhande. Ariko rero au contraire muri no misi abandi bambira ko ariho ewa ndiko ndakora cyane. Okay, uri kurakora cyane kwera iyo ndirimbo? Apa nijya onyereje umviriza yitwa Danger Party. Okay. Inyuma yawo atangura Sound It. Big Fizzo yarayikunze sana iyo ndirimbo yitwa Sound It. Dauphin, buretse ndakubaze James amakuru yuko kandi nk'umuco urumva amakuru yuko twagiye kugira nze kukurondera, hari amakuru nagiye numva ngati Dauphin yasubiye hasi kubera drugs ibiyobyabwenge byamubujije umuziki wiwe, ujya mu peti yarafise ingabirano, afise impano yo kuririmba muga kubera ibiyobyabwenge fata biranka umuziki uragenda. Ibyo bintu wamaze kubyumva canke none Krista ndakubaza nk'indirimbo yanje jewe uzi ni curimbya Krista urazi ko turi bashasha ntitunazinanye urabizi nje sinibaza ko woba kuko au contraire uri kumbwira contraire muri no miss ifise featuring nyinshi ziko ziravuga. Ni muri no miss rega Dauphin, ni muri no miss niyo mpamvu tuko yaba amameje karakurondera kwera ko wasubiye kuvyuka mugari urumva kuva muri 2010 2009 muga nuko ngo utanguye kuvyuka 2020 iyo myaka yindi rero waruriye bavuga ko ari ibintu byerekeye drugs byari kuvuga ari drugs usanganye canke ari nta nizonze nta gibarabesha kandi iyo ni vie privée y'umuntu ni vie privée y'umuntu. Dauphin, iki kintu unywa gikaze kuri wewe ahubwo nk'ubu wari kubanza kungurira kayeri niyo byakaba byajeni ikiyeri kuko jewe mvuka mu muryango w'abakatolika niko kuira kayeri nakuze ndakanywa kabisa na ivyo bindi bavuga peut-être urano style yanje nkora kenshi abantu bayikora bibaza ariko baba bafata ibintu by'amaplanta by'amaki by'amaganja sivyo ariko mbo si bose kuko uravye nka GG7 nka GG7 ryo no mu kitwa danje genda fata stick sino biguharira ndafata marijuana ndayifata sinabishaka kubiguharira just simaka niconge ariko ntibakaze bandengera ry'umunani niyo dutabijyanje nyamba narironse aho yasije ryatumye subira inyuma kuko none Dauphin tuduhukuri uraje ugiye muri game muri 2009 urumva imyaka iheze turasuye kukubona usuye kubyuka dufate basi 2019 2020 uragarutse imyaka yose warurihe. Urazi imiziki ni hatari, imiziki iguhera ku mwanya wayo yoyo ico gihe nari impari mugabo peut-être nari nazimye gato ko kubera hariho ingorane nagize sivyo mu buzima busanzwe bica bituma binci intege ariko kandi kuri ivyo byena bo kuzima ushatse kuvuga kuzima ngo mvyuse muri 2020 21 ngo imyaka yindi nari hehe sindagutahura neza kubera je mbona ko ntigeze nzima kabisa. Oye none hari indirimbo heruka gusohora atari muri iyi myaka jewe ibiri je sinigeze magarika gusohora jewe si je navuze ko wewe sinzi none wowe urazi igihe kera nkiririmbana nabana bitwa bakingorongoro abitwa ba Christian Junior turi kwa Kesi ndimo twara tuzibona mora muzibona je kuva hajya sinigeze mpagarika gusohora kandi abantu nibo babona ngo narazimye mbwa je sinigeze je mbona ko nagumye uri ariko kuva kuri ku ndirimbo yitwa Tembagara twageranye na DJ Phil Bite
ijya ndirimbo kubera yavugije cyane na ko Phil Bite afise ama boîte avugizamwe ijya ndirimbo niyo yacibwa tuhango ngahangura garutse ngabo ava yayo ijya ndirimbo sote ryari gado ijya ndirimbo sinibuka umengo ni 2019 mu mpera 2019 hagati 2019 nko muri amezi ku 10 mengo ku 10 hama ndafise indirimbo visita account yanje channel yanje uraba indirimbo yitwa Dankala bigiragama sasa iyo ndirimbo niyo yatumye abantu babona yuko umengo ngo ndagarutse naye gundi jewe nagumye nkora muga iyo ndirimbo korira wagumye ukora muga ibikorwa ntivyaja habona ngo tubibone niyo mpamvu ubona amameje ariko arakurondera uragarutse kandi twavuga ko ugarukanya andi maraso mashasha kuko uri kurakora cyane kandi uri kurakora indirimbo zimeze neza niyo mpamvu tuko turakurondera nega dufise ibyo erega mw'imyaka yindi nta bikorwa twabona ubu sinzi ko nawe ubibona ko uboriho uri kuragaruka kandi jewe Christian mfise ibikorwa byinshi ku buryo jenene banicaye nk'ahantu nkaho sanze nicaye ndi jenye nimba shaka umwanya kugira ngo ndi freshing mind nicare kubera muziki irimo stress nyinshi urabona ubu mu Burundi muziki igezweho muziki ireze vraiment buja flavor industry urabona ko imeze bien hari abantu bitanga ubu bagafasha amatala sivyo hari abantu bitanga ukabona aritanza guhaya amafaranga kera ntivyabaho mu muziki mugabo urabona ko ubuye mu muziki ndundi kweri ibintu biko biraza buke buke so nkaca ndi umuhari mvugani ndavye nka je uko ambaza kwico nyece gukora je nkanje ndafise featuring meruka gukora yitwa amabate ndi kumwe na shutdown gang yitwa shutdown sinzi kuzi umurimvyi yitwa DJ Lewis yarimvye ndakwemeza na Double J sindakwemeza arimba sauce na Prince 36 ariyo na Endomike urabona nk'ubuye mutipe yaraje aramfata ngo shaka dugire featuring sivyo tugize featuring acavuga ngo ashize muri gang yiwe yitwa shutdown gang urumva mugabo uyu mutipe pe abana afisa kanoti uko aba muri Swede none waremeye kuja muri iyo ntuze yiyo reka nivyo banzu ndimeze umva icyo nashaka gushikako kuri ico nyine niyo cyaba boss benshi imiziki to twayikoze bigoye kera babona yuko uri umusani babona yuko umengo ibintu byo kuririmba no guta umwanya wabuze icyo ukora ibintu bigira abantu babavaye babuze icyo bakora urumva ico gihe nkiri umwana muto niko nabibona ariko no munsi umuntu araza afite amafaranga yiwe agaca atera stress umuntu kubera nk'ubu yambwiye ngo ari muri gang muganda mwandikira nk'ubu ntasoma na message kandi ari yakurondera ntaranambwira ati gang na create twakreya muri amabati ijya ndirimbo amabati iyo ndirimbo amabati yarateye ikibazo cyane attention kuri radio kuri Bujahit FM yari nari Bujahit FM muri hit connection nako ndagira emission kuri telefone banelefona ndavuga ati barambaza none ngo wewe ba mipro ngo wewe ngo tubwize ukuri ngo none ngo iyo gang ngo yitwa ngo shutdown gang ngo tubwize ukuri ngo nambuyirimwo ngo tumenye basi ko ngo stress yawe y'ubuzima cyangwa ngo kubera ngo bajya n'aba boss ngo bafite amafaranga ngo ba DJ Lewis biki ibintu byinshi ndababwira ati je ndayirimo kabisa nase kujya kuvuga ati ku ureke kubera bajya urabona bajya abajournaliste mwebwe abajournaliste kenshi mwamushaka kukoze inkuru kugira ikiganiro cumvirizwe nivyo birumvikana biri mu kazi kanyu na uba bibankiye mugabo ifo kuraba mukabigira bo d'une bannière yo kumenya kandi ndakunda abajournaliste cyane cyane bajya bo muri ba hit connection n'abantu industry y'umuziki ndundi nakubwira ko atamuririmbyi numwe batazi maybe ninge nabayeho urumva baragerageza no kumenya kandi mu media en profondeur urumva nk'ubu nka mipro ndisi ndashobora kwemeza yuko mu baririmbyi ba Buja Flavor afise ni bake badafise nk'inimero yiwe ya telefone kubera n'umukozi cyane aragerageza bon n'abagiye basta bakiri hasi aragerageza indirimbo ya wiso itavugije muri hit connection nta umengo nta cubukozi niko bimeze urumva no muri itavugije muri RFM umengo nta cubukozi urumva so rero DJ Lewis cyanda muvuga ndavuga ati oya benderari yo nshaka gusarisha nkavuga ati ngo ntakinanyishura kuri telefone ntagigiriki kandi byitwa ko bendi hari atigeze avuga ati rasambutse ndabifata ukurumva rero ni mu nzira yo kubwira abantu aba manager aba sponsor cyangwa bajya abantu bitaho gufasha abaririmbyi
baze baragerageza gushiramo n'agatima ko kwishira mu kibanza tujya muri rimvyi ukavuga ati none eske uyu muri rimvyi namugirira ibi aza kwiyumva gute urumva rero umuntu abarika ara refreshing ahanga ayima nicaye mba ni muri byinshi ndiko ndiyumvira ibintu byinshi hariho abahungu sinzi ko ari abahungu canke ari abapapa hariho witwa Saidonya nka witwa DJ Kish witwa Divan bajya abantu kuko nkora numva bafasha abantu abasitari bo ngaha babasora indirimbo bakafasha mu buryo mbega we ntibarakuganiriza jewe bajya DJ Kiss ndamuzi n'umugenzi kuva kiri no mu Burundi na Baroteri baramaze kugira ico baterereye nyene byo gucorera agafana nyene bisanzwe aho kubyeke muziki aya nta kintu catari nta kintu gusa n'abajama gafanta kwera ahubwo aho bari respect ya DJ Kiss Super Mario Baroteri all the way from Canada bless Maria yes tugakumwe na Dauphin rero muramwumva Dauphin turagiye turagarutse iyi ndirimbo yawe ndiko ndavuga iyi ndirimbo yitwa Danger Part ni indirimbo yakorewe he muri studio kwande ni indirimbo yagutwaye uburyo bungana nka gute ni indirimbo yakorewe mu Ndonyi Record ntwaye sa 50 million y'amafaranga bariya muri studio urumva ni bya bindi nyenda kubwira ati n'uburyo buva mu bantu baba baduterera nkora nka jewe ibintu by'amafaranga yo muri Buja Flavor kweri mba numva umengo ndafise byinshi no kwidoga ariko hari nivyo ntashaka kuvugira ngaha ku kamera kubera oya bivuga kubera turi ngaha rega turi ngaha kugira ejo nejo bundi agize umuntu abona ikiganiro avuga ati Dauphin meze ukuntu kugira amenya hahera hari abantu bari inyuma bate nk'ibyo onye ntago watinya kubivuga Dauphin turi ngaha imbere ya kamera utegeze kubivuga kugira kuko numbandanye ubinyegeza ntaje tuzigera dutera imbere ibyo nibyo gwishasha ngo bimeze ukuntu ukaguma urenzeho wereka ko ibintu bimeze neza kandi atari sawa ntituzigera dutera imbere jewe urana umuririmbyi his own boss urumva genda mu boss umuririmbyi n'umutunzi wataje ashaka kuvuga ngo ibintu ngo face sample urashaka kubona we komeze nabi muga je nije mbazi ngene meze gusa je uravye navuze nka wewe ko kenshi nk'ubu we sinzi antuka wewe ndibaza nk'amateka yanje ntayuzi kuko uri mushasha ganzi bikeya hari ibyo twagiye tugarira nze kurondera hari ibyo nagiye mbaza bakambwira yaba ari nka Beni Bujahit Beni nk'ujyaye yariko bari direct ujya ranzi umva yariko mbaza ariko nka wewe ndagufasha ku buryo utanze uvuga ati jewe nk'ubu mperuka kuba ahantu ntunzwe n'umuziki ntunzwe n'umuntu ntashobora kuvuga izina ngaha mugabo ama stress yanyeretse n'ibintu bitabaho sana urumva ibintu bitabaho byanshavuje mu buzima none cyo tubona navuze ati umuririmbyi uri kuramufasha nejo bundi ifo kuraba ukavuga ati nisheme kibanza ciwe kuko nabasije ndiko nivugira je mvugira n'abandi baririmbyi benshi bariko barafashwa ubu baridoga ari usanga ivyo nivyo umu manager yakwemereye ugasanga ntabishikanye ivyo mwemeranye mu makontra ugasanga ntabishikanye Dauphin ugarutse ku kintu cyo kuvuga ko hari ibihe wabayemo ufashwa n'umuntu urumva kubyerekeye umuziki wa mbega byaje kurangira gute ko ayo makuru tuyafise byaje kurangira gute mwatandukanye kubera iki ayo makuru ni maremare cyane twicaye twayavuga ni maremare gusa kimwe novuga Dauphin kubonye ujya mukobwa bikanga kuvuga kubera oya ndiko ndavuga umukobwa ako nawe ugamana garuka mu kiganiro ubonye njya nzora jewe ndafise byinshi novuga gusa simba nkunda kududurira ko urabona kuri rezo social umuntu ashobora kuvuga ati waramvuze narari umuhari sana muri kijya kiganiro kandi azi urabona imiziki yafite irimo ibintu byinshi kiki imiziki irimo ibintu byinshi sana ama stress ni menshi urana ibintu byinshi abantu bagushavuza mugaye ugiye uri kurarondera Dauphin ntuvyita ibyo bintu uremera ugasiragoringa ariko ukavuga uti je ntegeza gushika tu ni hatari je kuko jewe CK Dauphin abonye umukobwa biranse kavuga no dukori umbizingira ko ni hatari n'urujya mukobwa yitwa nde yitwa nde no wahe biranse kuvuga no wahe ujye mukobwa mu vacances yavuye mu Butaliyani nubona ingene yambaye sister dungu uvuye he uvuye Itali nguramutse Dauphin
Ingurane Dauphin utabona mukije ikiganiro kibandanye musigene ari kwikwega ingumu therapist basi hama tubandanye ikiganiro. Ntacyo mureke tubandanirize ubundi nari mvugani cyangwa ugende ugaruka ikiganiro geze. Oya reka mureke urumva nari mvugani kweli ni hatari ma stress yo mu muziki ni menshi. Indirimbo yanjye yitwa Sound It Big Fizzo yarayikunze ashamba indirimbo yagusa muri Bantu Boy cha indirimbo yitwa Stress Man kuko yamaze kubona ama stress mu muziki nge nari menshi. Iyo ndirimbo iri he? Ari kuri YouTube. Deja yaramaze gusohoka iyo ya Stress. Kera. Urabwiye wewe ko amakuru nasike nabyo arazi ibyo bintu. Nayuzi gasike yo ndirimbo. Iyo jambwe kata yazi rero yambwiye arayizi. Sasa rero imiziki itera stress nyinshi twe tubadura n'ibintu byinshi sana mu miziki ugasanga Dauphin bivanye n'ukuntu ikiganiro batugoye araje umuntu mu buzima bwawe utanazi akagufasha kuri rezo sosio muhuriye no kuri rezo sosio nturamubona ntarakubona akagufasha hama mu nyuma kumbe afise kandi imiziki yajya n'ibintu bisiga ubwenge kuba ntubuza ati deja ndikumvugana nande ntuzica gushaka ko ntuzi ko sanga wowe peut-être aranakuzi aranakuzi sana yarakwibajije ko cyane mugabo nohanura yuko uyo muntu wenye ningera ari yumva hari sivyo no musaba yuko vraiment yokoresha umutima w'ikivye nko ari umuvyeyi akazarareka guhohotera abaririmbyi kuko umuririmbyi n'umuntu ahura n'ibibazo aramene ku mutwe mu kwiyumvira ingene aririmba urumva akamene ku mutwe yumvira ingene indirimbo yawiza kuvuzwa ku radio amafaranga yonyine abakeneye mu muziki ni byinshi kuko ari urwo amafaranga bikananirwa no kuririmba ariko rero cyo gutuma no usaba cyo kintu cyane kabisa kandi shima cyane kabisa namwebwe mwamuhaye mwanya kugira ngo ndabiganire. Dauphin kwera ukuntu hatugoye wanje no kudukubita ibintu nempse kukubaza ahandagira party tunzo kurondera kandi mugabo sinosuza ntakubare ati niki kintu usaba industry y'u Burundi kugira umuziki wacu komeze gutera imbere niki kintu usaba nkawe nk'umuririmbyi ufise impano yo kuririmba raga kandi uri wenyine ngaho. Basaba ati bavuze sana imiziki ndundi kuruta indi miziki mu bare mabwate bita muziki ndundi imbere ni heza cyane gose iki kintu Dauphin reka nandi ndakivuge ko kubganje nanje bana ari umuririmbyi novuga ati turakeneye ko industry y'u Burundi itera imbere turakeneye ko mwe aba DJ abakora ku ma radio mucuranga indirimbo ndundi kuko hari nk'ahantu ushaka kujya ugasanga nta ndirimbo y'indundi yo koravuze muganga ugasanga tuko tuvuze indirimbo zo hanze y'u Burundi kandi hari abana ngaba bashoboye afite indirimbo zabo foko ico kintu mukiraba mukagabanya yani mpunguze kuvuza indirimbo z'ahandi maze muvuzi iwacu duteze imbere ivy'iwacu. Dufereka ngusabe ku bantu bashaka kuba bakubonye ari ubwa mbere bataguheruka ubabwire social media ukoresha kugira babashe kubona ibikorwa byawe. Social media nkoresha ni Facebook ni Dauphin Dankala Big Ragaman, YouTube ni Dauphin Dankala Dauphin Dankala DANKAL ndende na A Dankala. Na hari indirimbo zawe kuri YouTube ni YouTube na Instagram nayo nyene ego kabisa nkabashimira sana kwenda ndakunda Bujahit ndakunda Krista ingena ngena adukubise gado umviriza Krista kirazira ku jena ndikuje gusa kunda musa peut-être dupange umunsi tuzogira mugabo cyuzana kamera direct imbere y'abana babandi vraiment kweli nagusabye pardon tuzogira party tu reka tumushimiye cyane ko yemeye ko tuvugana byari gushoka ko tubwira ati mugende muzogaruka undi munsi ariko yatwemereye ko tuganira reka tuvuge ngo merci beaucoup kandi courage mu kazi kawe urashoboye ku bantu batarabona indirimbo zawe bagende kuri YouTube barabe Dauphin Dankala barabe indirimbo ziwe n'indirimbo zimeze neza kandi ziryoshe ahubwo wakabaye uba nko muri Jamaica man wallahi. I want to treat you so good, yes I treat you so nice. What you got me in the mood, I got the fire all the time. When you cry, me go fight till you, baby. Anytime when you need it, baby girl, I better put it in. I put it in. Anytime when you need it, baby girl, me they fix well and step in at the energy. Yes, baby girl, bless everybody. Bujahit TV, respect ya.
wallahi big up sana bro reka tuvuge ko tuzosubira kandi mukiganiro tugira kabiri sinzi ikindi kibazo warumva jiji banacu nico nyene reka dutegure party ya kabiri tumeze neza tutagutunguye na welcome sana nanjye muje musanga meze bien ko nabateguye tutameze nk'ahantu hameze gutyo urayibona. Okay bakunzi wa Bujahit TV mwakoze cyane kuri ibiganiro byacu mukomeze kugerwa n'ibindi biganiro bikurikira ciao.